Abakunzi b'urubuga rwa Bwayesu TV turamukije amahoro y'Imana data wa twese. Hanyuma turi kumwe n'umuvyeyi hano, umuvyeyi akunda Imana. Reka dusabe atwibwire, atubwire amazina yiwe, hanyuma aca dushikiriza n'ikiri ku mutima. Turamuhaye ikaze. Hanyuma mwese ndabaramukije mu izina rya Yesu. Ku mazina nitwa Nintunze Suzanne, umumama nakijijwe nkiri muto, nkafise abana bane. Mugabo hambavu y'abo bane hariho abandi bagiye, navyo byose tubishimira Imana. Rero je nagomba shima Imana ku bitangaza yagiye inkorera. Ntayanje ni ndende, ariko ndagerageza guca ku masonga. Ndatangura cane cane ukuntu nakijijwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 993. Niho Imana yatanguye kunyiyereka, mpamagara ndyamye ndi mw'ijoro. Ico gihe navukiye mu muryango w'abavyeyi bakijijwe, naragenda gusenga muri Sunday school, ariko Imana itangura kunyiyereka 93. Ico gihe anyiyereka nari umunyeshure wo mu mashure mato mato. Mbona ndyamye, mbona ndi mw'ishure, mugabo nabona ndiko ndabwira ubutumwa abandi bana. Mugabo ndiko ndaba hanze, nabona ari nk'ahantu mu kabungubungu, atazuba rihari kandi utamenga burije mugabo ntibwije. Ahantu nyene umenga hari agaco gakeya, nkabona abantu bose hanze umenga baragandaye. Nanje nkabwira abandi bana twari kumwe mw'ishure, nzunguruka mw'ishure ndababwira ngo mwihane, Yesu araje. Burya inzamba yavuze, niyo mpamvu ubona ibi biriko biraba. Ndababwira ngo mwihane, Yesu araje. Nabona rero ntashe ndiko ndaja muhira, nshitse ahantu umuhora muremure twakunda gucamwo, numva indirimbo ije, umuntu ambwira ngo ririmba iyi ndirimbo, ngo ni jewe na wewe Yesu ariko arahamagara, ngo noge nzoshika imbere yiwe, ngo noge mu maraso yiwe, ngo wiyuhagire muri urwo ruzi ukire imibabaro yawe, ngo wibuke ko ari we wamubamvye, ngo yaremera kubabarizwa. Ako kanya mpejeje kuyirimba iyo ndirimbo, naciye mbona karya gakoko bita inuma kera derere kangwa ku rutugu rw'ukuboko kukuryo, nca ndikangura. Naragize amosozi adasanzwe, ndarira ndihana, aho ndi jenyene mu gitanda, nta muntu n'umwe turi kumwe, ndarira ndihana. Hanyuma rero bukeye navyukanye umunezero mwinshi udasanzwe. Uwo musi wose niriwe ndaririmba, wamenga ahubwo ndi mw'ijuru. Hanyuma rero ndaba ngaho nyene nkomeza nkorera Imana, nubwo ibigora bitabura kugorana, ibibazo bikahaba, mugabo hamwe n'Imana, Imana ikamba hafi nubwo nari umwana muto. Ndibuka igitangaza Imana yatanguye kunkorera niga mu mwaka wa 6. Je nahise bakuru banje babiri, hagera igihe baja ku bagabo. Ndabona rero yuko mama agiye gusigara wenyene, ata kindi kintu ngiye gukora jewe, ari uko ico bacize ari uko noheba amashure kugira ngo nshobore gufasha mama. Hanyuma rero abasazanje baranyankira batoya, utegerezwa kwiga wewe, utegerezwa kwiga. Kandi ivyo ariko arambwira sinari navyumva, kubera mu mutima nari namaze gushiramwo guheba ishure. Hanyuma rero hariho umwana twakundana cane, twakunda kuririmbana cane, n'igihe c'amanota mw'ishure tukarimba tukaryoherwa tutazira Imana. Hanyuma rero aza arambwira ati nukuri ndakwinginze ntuhebe, ahubwo ngo tujane kwa mwigisha gutora birete, tuje kwiyandikisha hariya kuri college, kubera ko numvise ngo bazokora ikibazo. Ico gihe n'amanota ya konkuru sinari narose menshi cane, mugabo mfatiye ku manota bari baciriyeko aho hantu nagomba kuja kwiga, nari guhava nshikirwa. Hanyuma rero bimaze kugenda uko, ndamubwira nti sha we kubera ndagukunda ndaguherekeza mbere. Araza arasaba n'uruhusha abavyeyi kugira ngo ndamuherekeze kwa mwigisha gutora birete. Hama abavyeyi baramuha uruhusha, turagenda turatora birete, turiyandikisha. Je mu mutwe nzi yuko ndamuherekeje kubera ndamukunda. Muratanga itangazo bati rero umunsi munaka muzoja gukora ikibazo. Tego nta ngorane, aza kumpitana ati tuzoje gukora ikibazo. Jewe nta mwanya mfise wo kwiga. Musaza wanje bambwira ati wewe genda wige, utora amakaye wimenyereze,
ico gihe twakora igifaransa n'ibiharuro kugira ngo wiyibutse hanyuma ugirente uzokira ikibazo hamwe n'abandi bamenga sinzi ibintu bariko barambwira rero ndaba ngaho rero Dimashi bavuga bati lendi abantu kuwa mbere kuvuga kuwa mbere muzoja gukora ikibazo turagenda turagikora nja kugikora ntize ndabona ko ikibazo kweri cananiye kubera sinari nize ndataha hagera igihe basohora amanota saza njanga ati raba ukuntu rero je kuraba amanota je singenda ufise umwanya n'ugende cece nguma mu dukorwa nyene twimuhira ati wanka kugenda wareka je ndaja kukurabira caragenda kundabira asanga narose amanota 18 kwijana yaro narose 5 ku 50 igifaransa ndonka 9 ku 50 hanyuma rero atasha aratwenga cyane aratwenga none we nibiki kuko umuntu wenga ngo Imana yawusenga niyi gwarose amanota 18 kwijana ngo bace bakora nyene ngo wabaye wanyuma sinabitahuye uko yabimbwiye nyene nasanze ari uko nyene nawese 18 kwijana hanyuma rero bace bakira kuraho cyangwa mpahigwe kuja mu windwi candiga windwi w'umunani w'icenda tangorane kabisa ndi kumwe n'Imana gusa ikintu nirinda ndinda kirisheri cyane ni ikintu nagwanya ikintu nanka ibyo bari babizi kuko ndibuka nshiga mu wa mbere nari umwana mutoya nageze gutirisha twakora kubigura campaguruka kuraba iby'undi mwana yanditse nubu umutima ho nyine waciye ubyimba nihanyengera indwi yose kubw'ico kintu gihera rero camba ngaho nanka ibintu bya kirisheri by'amashuri wanje ibikorwa byari bibiri kwari gusenga n'ukwiga hanyuma nkinga nkasenga nico gikorwa nakora citse mu mwaka w'icumi satani avyura ingunza ndagwara ingwara y'akayobera abahinga baganga barananirwa abavyeyi barananirwa amahera arahera baba ahantu ho kushira ahantu bagashira ahantu bugaranye bakaza kunyugururira kuko byo kunguma iruhande byarushe birananirana kuko arageze igihe ngwara kubyo subira kubura uyoya ivyo si mbega none kuvuze ngo abavyeyi barananiwe abaganga barananirwa wavuye ukira gute niho nariko ndaza umubiri wanje warashoboye gutonagurika urimo urahinduka inyama nta bintu bishushe narya nta bintu bigumye narya mu gikiriza nari mfise ibintu menga ni insinga vyamboshe kugeza yaho ndikiragi ariko rero Imana itabura kubigenza hariho umwana wa musaza wanje yamavuga ngo genge aryokira imisi yose 12 Numvira ibintu yamarika aravuga ukwezi kose kugahera guma mbwira ngo genge aryokira mbwira mama wizo inteko aravuga nibiki ariko avuga ngo senga azokira ntivyo ariko aravuga cyo gukira kuwanje kwari kure kweri sinzi ndiko ndaca mu ncamake rero gukira kwanje ruko hava kuraboneka umusaza wanje araduga ari hahantu bita ku mutandaro nibaza ko muhazi hari gikorane cyamara iminsi 3 aranyandaza kuva muri ara masaha 3 mugabo uwo munsi twagiye amasaha 6 twavuye muri saa 6 twashitseyo ari saa 11 zirenga 12 z'umuhingamo mbaho merewe nabi meze nabi kwa gatandatu saa 11 cyambona umukozi w'Imana avuye ahantu bita Matana bamwita katedrale yitwa Fidel niwe nagiye ngo nashitse n'imodoka aravuga ati je nari muri katedrale Matana nariko ndategura ivyejo byo ku munsi w'Imana integuro nyene mugabo numvise ijwi rimbwira ngo nze ngaha ahantu hariho umuntu amerewe nabi nze ndamusengera hanyuma rero avuga ati nari ndamuzaniye amajambo n'Imana yampaye tangira amajambo mwe avuga ngo hari kugira neza kw'Imana kwaciye imbere yawe niyo mpamvu utapfuye abandi barapfuye arasigura mu nyuma ararangiza aravuga ati rero muze tubasengere uwo muntu afise ico kibazo afise iyo ngorane aze tumusengere ako kanya numvise umuriro uhura ukura mu kirenge ushika mu gitwari numva nengani cyane mu rubeya rw'umuriro rwinshi ndashanda bingene nifata ngo manyene ku ntebe nikumbagaza mu nyuma ndahaguruka ndagenda hanyuma cararangiza barasenga baraheza itangazo c'Imana cagiye kuba rero aho narifukamye biranka wamenga amaboko afatanye n'isima n'amavi biranka acahamagara rero umukozi w'Imana umwe muramuzi cyane ubu ni musenyeri mu Rutana Ribakare Posiyana ati ngo muze musengere uyu muntu nawe ico gihe yari encadreur du groupe ahantu niga irazivyanje cyane igitangazo c'Imana cagiye kuba
yagiye kumfata ku bitugu ariko aransengera mugabo ibiganza vyiwe numva biri mu gikiriza ariko akwega ibintu menga n'ibintu vy'ibitsinga vyazitanya gakwega nanje ndi gukoma induru bwari ubushobozi bwari muri we bwari ubushobozi bwa mpemu bwariko aramukoresha nyuma ararangiza ahise gusenga narahagutse atani ingorane ndasubira wewe musenyeri bakare ego akiri pastor yari akiri pastor hanyuma rero cambaho ndaja kuryama nko masambiri numva rero ndyamye mu gikiriza haje umuntu afise urwembe rushasha asatura nkumva umenga ariko arabarira asatura abarira asatura abarira asatura abarira ndumva ubwoba none ngomba mpe nyene nta n'ibindi biraheze muga mu nyuma ndiyumvira nti ivyo vyose Imana itakora igitangaza kuko ico gihe ijwi ryari ryaragiye sinashobora kuvuga niyo nshatse kuvuga cane nashyamwe ingufu zose zibaho nkaca mvuga amajwi abiri rimwe ryo hejuru n'irindi ryo hasi sinzi ingene byari bimeze ako kanya ca ndasinzira bukeye basanze ndiko ndatera ikorasi abantu twabanye ntibatoye ubwenge urya ni wa mwana tubonye canke n'uwundi muntu ca ndabaho Imana ikomeza imvura buke nyene ndakira ijwi riragaruka ndasubira kw'ishure ndiga mu w'icumi nyene hanyuma ndamenya nja mu w'icumi na rimwe mu w'icumi na rimwe ndaja kwiga kw'ishuri imwe niga ibice bibiri igice ca gatatu kica kiranga kubera ingorane y'amaso nari mfise mugabo mu wundi mwaka ukurikira bacavuga bati uyu mwana rero katumumanukana i Bujumbura kwiga Bujumbura rero kuko narahatinya numva ko ari gisagara ndi umuntu yakijijwe gisagara hari bambara kwa kundi bifata kwa kundi bimeze kwa kundi nabwiye Imana ibintu bitatu ndabwira Imana tabangiye kwiga hari ahantu kimwe uzomfasha ninagenda uzombera inkoni yo kwishimikiza hanyuma ninaryama uzombera umusego nisegura ninicara uzompe kukwegamira ivyo bintu bitatu nabwiye Imana kandi Imana yimfashijemwo Imana yarakoze kuko nacenja kwiga kw'irise imwe yari igoye kuba kuri umuntu yakijijwe umuntu w'Imana hari intambara hari ibitero biteye ubwoba munyuma rero banjanye kuri iyo shure umusaza njaza arambara ati kuko niwe ariko arakurikirana n'ubuzima bwanje ingene bw'ishure n'ubwo kubaho kuko ico gihe papa yarapfuye arambwira ati wewe rero turazi kuri umuntu ukunda gusenga wishinga ukwegama Bibiliya uzusubira ukwegama Bibiliya ngo ugiye hariya ngo gusenga akabona urayobewe ntuzotawuja ngaha aya nta jambo namwishuye namubwiye nti ntumbiriza rero nta ngorane ndenze urupango namubwiye ntumbiriza amana wumvise ivyo bambariye hakome bakugusenga jewe nukuma mbona ntaho ivy'amashuri ca ndabandanya ndaja kw'ishure nshitse kw'ishure iyo Mana ikora ibitangaza ncinjira mw'ishure chef wa groupe ari chef hari groupe imwe ya Pentecote arambwira ati wewe ndakubona ujuru umukizwa atabakizwa ntibamenya ndi nyene bambwira muhira abisubiyemwo niho ngishika ati abakizwa ngaha ntibamenya rero ati nugusenga nyene Imana ikagira nikakugwanirira isaba Imana izobikora hari umwigisha yatwigisha icigwa c'akahise mu kinyamazi bavuga histoire ico gihe yari ku rwego rwo hejuru rwo kuyobeza abana kuko umuropeshaje mwashobora kuropesha muri 30 akamenya batatu kandi ntibavuga ngo uwabaye wa kabiri canke wa gatatu wapfa gushigara muri iyo kuru nta byinshi yakwiyumviriye yaragutema kandi waragenda ico gihe rero aca arinjira mu ishure yinjiye mu ishure kumusugira gatatu asanga nyene nicaye ku ntebe y'imbere casikari yicara akumarandaba nayo umuntu ko aguma ndaba nibiki aca mbwira ngo mukobwa ngo ni kubera kumeze uko ngo nk'impanuro z'ubugenzi ngo wari ukwiye guprofita ubuto bwawe ngo kuko uracari muto ntahageze kubifata nk'uko oye ngo uraba ubuto bwawe ngo uprofite ngo ugende nk'abandi bose uvuge nk'abandi bose ibintu nk'ivyo nta jambo namwishuye macabandanye n'icigwa ciwe arasohoka tugeze mu buraro ahebwa abandi banyeshuri bumva mwishure nzima abanyeshuri bari ngaho uye kigabo yo mwigisha urumva abanyeshuri bose bariko baravyumva hanyuma rero dushitse mu buraro abanyeshuri baca baraza bangira ku muzingi bati wowe urari ha Minervare oya urya rero nimba utamuzi
urya nimba utamuzi harya yakubariye wahejeje kuyoberwa raba rero iyo minerval utarayitanga uje gusaba ahandi wikubure ubundi bwobwo naho uzoyitanga nukuyoberwa nta kundi burya yahejeje nuko bimeze abatego nuko nuryakubariye nuko bimeze ni sawa bukenda aza kureba minerval Imana ivyo arivyo byose ni Imana nyene ntimeze nk'abantu yazi ingene izo bigenza Imana rero ndabaho mpura n'ibindi bibazo nyene uko nyene igice ca mbere ankubita amanota eshika amanota 8 ku mirongo 60 umva yampaye 2 ku 60 aho cari igice ca mbere kandi ncandayigira ko umutima uhagaze niyo kuru niga ngira ngo kusumba izindi kuru igice ca kabiri acampa esheke amanota 12 abaye esheke y'amanota 20 icagiye kumbabaza kikampanga urupapuro rw'iwanje umunsi umwe dukora interrogation atubaza ibintu ngira ngo naho nabasinziriye n'abandi ko ndagenda navyumva nyene nkumva umenga no biririmba aca biza ni nimero ya mbere ya kabiri ya gatatu nanje nta rero no musi ngiye nakuzuza ndabija ko ndavyandika icagiye kumbabaza azanye impapuro nagiye sanga urupapuro rw'iwanje rutukura tukutuku virigire akisa amaese tujya tuntu duto nyene umuntu yihenda amenga barubagiyeko ndashavura nifata mu mutwe ikindi ca kabiri cagiye kumbabaza yaciye azarambarira ngo mukobwa kubera iki wifashe uko ngo wabuze umugabo aho ni mw'ishure abana bamwe baratwenga abandi barabura iyo bakwigwa biranga nanje ndahora abanyeshuri tugiye mu buraro ati wumvise bimwe twakubarira ati hagero vyaheze nta n'ibindi vyakwiye harya wayobewe intangorane cafata umugambi batikaye wayisware hari ahantu hagoye gusengera cyane n'umuntu w'Imana byari bigoye kuko hari abandi bari abanyeshuri baburiye aho nyene babona ko ari abantu b'umwuka bagabo byarangira uwo mwuka uheze babaye nk'abandi bose hanyuma rero cafata rero gahunda yo gusengera iyo kandi ndayifukamyeko kandi ahantu ho gusengera ko hari muri toilette nico cyumba twari dufise cyo gusengeramwo hariho n'icumba cyo muri dushe nticakunda kuboneka cyane caboneka cyane cyo muri toilette kuko bwari ubuhinga bwo ndakunda Imana gusenga ntikugira urubibe gusenga ntikugira urubibe kuranezera cyane hanyuma rero ndabibamwuko sengera iyo kaye n'uwo muntu ndayisengera kuko ugiye gusenga n'ahandi bakagufata bacaho guharamba hanyuma rero umunsi umwe mw'ijoro ndyamye hari mu gice ca gatatu dusigaje nk'imisi mikeya nyene ngo gihere kuko waje nta interrogation yaje kuduha yari Sengiyumva Remy hanyuma rero acaraza mw'ijoro ndyamye mbona umuntu ancumise urushinge ngaha ku mugongo kurya rubarira impuzu numva umuntu arunteye kabisa candakanguka kuko muri iyo lise twese umwe wese yariryamana naho aryamana n'uwundi numva ijwi rimbwira ngo vyukusenge njuke senge ngo vyukusenge candavyuka ndicara ku gitanda bitanguye gusenga nza mbona wa mu professeur n'ikaye yiwe barazananye bahagaraye imbere yanje asha ndakemeye mw'izina rya Yesu dayimoni mva imbere mw'izina rya Yesu ndasenga heze umwanya utari muto mbona arijuye aragiye na nyakaye sinasubiye kuyibona ndabaho ndasubira ndaryama ndumva ndatekanye mu gitondo turaja mw'ishure saa 4 nagiye mbona umwana atariuka ngo mu professeur ngo yagiye bati wewe uri umusazi turazi ko wigeze gusara kuko bari yarigeze guca mu maramere ngo yafashwe n'ubuntu nyene bw'urwayi bwo mu mutwe ati wewe wasaze wewe nta nibindi ati yagiye ntuzosubira kumubona dufise amasaha 2 yiwe umunsi ya mbere yahera ya kabiri tona ntawuzi dutangura kuruhuka bukebuke ejo ntiyagaruka tumva rero ngo yagiye muri lettre yasezeye
kandi yagiye ntazogaruka ntimana ishimwe waze kudusubirira twaciye tumwita ngo ni Mose aje gukura abisirayeli mu gihugu ca Egiputa twamuhamagara Mose dukora tubera Mose nyene abana baramenya muri iyo kuri atani ingorane nimwe kandi twakoze ama examen yiwe gusa abaropesha bararopesha naje ntashiga muri opeshaje amacando nk'amahirwe yo kumenya cero ndagishimira Imana cyane ko Imana yabanye nanje muri ubwo buryo iyo ntambara rero isa nirangiye mu nyuma hacaza undi mu professeur w'icongereza we yigisha agira ngo arahango mwebwe muri bigugu guteza ibiganza ntibabikubitako tutubesha ubundi nawe tukamubaza ikibazo ariko uravuga ngo atande d'abord abo bose baragiye abana bavuga bati ivyo ari byo byose hari abantu bari ku mavi bariko barasenga kuko impinduka iri ba muri iyi lise turiko turayumva isize ubwenge ni kuvuga abo bose bagira ante baragenda umuprofesseur wewe w'icongereza hatso no kugira ingorane kuko aje mu ishure yacafatwa n'ibintu byo gukongatara gakongatara yaterwa n'abahungu b'injyamunyu batanu bamusikanye muri salle de professeur yacakira akaca bamuzima akaza akinja nyene agasubira akagaruka abamuteruye irya mbere agaca ashika ngo bonjour afashe imeza gaca yigumya cyane akagoma jugumira bamukura ngaho bamuteruye bamushikanye muri salle de professeur agaca komera yinjiye inshuro zitatu ameruko nawe nyine yaciye agenda tavuga tuti Imana iratabaye kuko yaraje kuguhamagara mu ishure ngo tuvugane wabizi ko dufise sheki wanje tubirangize numva ntihari umuntu muzima hanyuma rero ivyo rero Imana irabikora mu rutonde gwiza kubera iki abantu b'Imana twari ku mabe yishura ku gihe kabisa hama rero ikindi noshimira Imana intambara yimaze kurengana cyangwa n'intambara y'imibereho ukuntu mbaho iyo ntambara rero yazananye n'abankadrere n'abadirecteur babijamwo n'abaprofesseur babijamwo numva biba birebire n'abanyeshuri babijamwo abanyeshuri bakambwira ati nukuri iyo nyifato yawe kweri uri kurifata siyo rabivyo bijipo byawe la umengo ugiye mwishuri umengo ugiye muri mariage umengo wambaye musegetera ndabwira ntumviriza mwebwe inzira mwatanguye murayize nanje yo natanguye nanje ndayize ni mubandanye iyo nanje nzobandanye iyo wanje hama nizashika zose nta ngorane tuzohurirayo aho bakavaho bakandeka ati basi raba nivyo bicupa hasi turabigabanya birarenze n'ukuri uri mu gisagara ibintu nk'ivyo nababwiye nti je ni mundeke je meze ukunyene munyuma haza umankadere kandi yari mu professeur w'ikirundi arambwira ati wewe mazi igihe ndakwihweza wewe comportement ziwawe inyifato ziwawe zirenge n'iz'ababikira baho hambere gerageza uzuraje mu marigara hari ibintu bitangwa amakope n'amakopine babigira musigite bare bashiziraho n'ahantu nyene bicara nzokurondera umuntu muze murajana musigite yari umufuri ndamubwira none fure ivyo uri kubibwira nde mviza ndakubarira kujya umaze igihe unyihweza ni kujya nyene naco nzohindura kandi naco nzokongerako hatuko nikuvuze ntego ni kujya nyene ngo basi ndaguhevye igihe kimwe hacavyuka intambara kuko muri yo groupe Pentecote sinzi ntibani baragomba kumenya leyelema idini isengeramwo mugabo ntibaritora ko n'abapentekote bavuye hanze bavuga ati jya n'umupentekote none igituma ataririmba ni giki bakampamagara tumeko mbona wowe umeze neza byose bikwije kweri kutaririmbye ntoya sindi mu idini wanyu murabizi ko mu idini wanyu mutemererwa kugirane kuririmba ubwo kabati kabo ije nagakontorora ikindi gihe rero ndiko ndavuga mu ncamake kuko ni birebire umwana acafatwa n'ibisigo wawe umwana kwishure turi kwishure aho nyene kuri iyo lise afatwa n'ibisigo ndiko ndegeranya ibitambara byo kumeza nzinga nyene kugira ngo ndabisubize mu kabati aho nije nayo nsigaye twari tuvuye muri groupe gusenga ahari sigaye jewe na chef di groupe n'undi mu komite umwe umuje nama umwe dusigaye turi batatu nonca nibuka gufata wa mwana kugira ngo ndamusengere kuko nari nabonye ko ari bisigo bimufashe hari impande rero y'ahantu nyene babaho hantu kuko yari sukombasyo y'idini kanaka kandi abantu babaho nyene utuhamenya hari hajya haruguru munyakabiga hanyuma rero
bacambwira bati ivyo uriko uragira ngaha muri rise ntibibaho baza kuzana vya bintu vyabo nyene baramushirako ya mabibiriya y'iwabo nyene baramushirako nyene uravyumva nawe mugabo umwana bica biramudedemura gose umwana amaso ararenga umwana aragorora bagiye kubona ko bigiye gukomera baho barampa uruhusha ndamusengera mbona arahagurutse baca bambwira bati turi kumwe no mushefu nyene n'uwo mu komite n'uwo mujenama bati rero wewe mutware mu buraro je ndamutwara byagenda rero mududagura bikamunyaka bikamukubita hasi nkibaza ngo aramenetse mugabo mu nyuma nkongera namushikanye mu buraro zani metero nkeya mugabo namushikanye narushe mu nyuma ndasubira ndamishitse mu buraro ndamusengera aragarukana ubwenge duha kuganira ndamubwira ikibazo afise genda ubone nako zibimana wewe bagufashe kuri ikibazo kirekire cangira mara chance uwo mufurera acaraza asanga turiko turaganira ndamubwira kubera nanka ko yokumva ivyo turiko turavuga umwana n'ukuri nta kibazo yakize umwana ameze neza ntari bwadushikiye ntivuze amajambo abiri gusa acararuka nguvuze ngo iki wowe uri songo canke uri nyina ngo canke umeze gute atangura kuntuka aranuka jewe ca ndahora mpoze mu nyuma ca nja mw'ishure bukeye nagiye mbonaza ngo nyaruka mu biro jewe nditaba mu biro ntazi ico ngiye gukora kumbe yabishiriye direteri nabo bahungu babiri twari kumwe tuja kwisigura bararengwa ati aha rero abaniramvwa defini nta nibindi abanyeshuri ati mwangwa mubesha abantu bashobora kuva ngaha nta kibi na kimwe twigeze tubabonako mwijoro njyane nza numva ijwi rimbarira ngo burya rero rangwa defini nta ikihari bayikuyeho boze bakura amanota 10 mu ndero ni sawa yavyitabira uko nyene bukeye baduhamagaye mu biro batubwira bati by'amaramvwe twavyihojeje twakuye amanota 10 mugabo ico gederentera narampamagara ngo nukuri ngo byagenze kurya nyene ngo bihanganye nto yafure ndakubarire sakazi mu mutafashe ko ndiko ndiba papa yiwanyu ntariko ndabiba indimu ntariko ndabiba n'intuze zose n'imyembe kwivyo mutabimfashemwo aha ndaremye byo mugira byose cyo nshima Imana ati wewe humura we nta ngorane batangwe nyene kubona bariko baraza bukebuke munyuma rero ndabaho direteri yaduha kurura we umuyobozi w'ishure nawe akaza mw'ishure ngo wewe ngo kizire kuzoncira urubanza ntayaye diregite ntuvuze ibitari byo ku Mana yanje ntizobivuga nyene mw'ishure abanyeshuri baruba abanyeshuri ati wewe ntuba ntikanazo ushobora kunshokora Imana yanje ndahari cyo ntigikunda cyo ndabangaho rero turabangaho nyene ndabangaho mba mu ntambara haraduka n'iyindi ntambara y'ibisigo mwijo bigatera abana kaza nisanga abana bavuga ngo turyame ngwiguga turyamane wamenga ndindi koroteje yabo ico gihe rero nukuvuga ngo n'amatura turi babiri ariko abandi barara ari umwe umwana ashatse kuja hanze kambwira ngo mperekeze kandi yo ntivyari vyimbeshe dusohotse tugiye hanze muri parafo byaraduherekeza paka no muri toilette tuvuye bikonga bikaduherekeza paka no mu gitanda umunsi umwe rero nza ndagisanga mu cyakuye musegetera neza kidayimoni ndakibona yo gucira haruguru y'amafyigo ndakibona umutwe n'amaboko n'intuzeye n'igikiriza no munda kino cirabura kandi yari umuntu kandi bavuga ko ari n'abanyeshuri ngo baje kuzimu navyumva ku matwi ntaco no bivuga ko birebire sanga rero ariko yakweza umusegetera ariko arunguruka rero ndazanzamuka nayo mfitanye itiro ryinshi nzanzamuka ndi mu mufati hanyuma rero aca tumusegetera ku gitanda aca ngirira ngo amera nk'uwusezera aca katira ahantu mwo madamu kwirikire aca katira ahantu hatabona mu gafuruka aca ndaheba ikindi gihe hari nk'umwana twaryamana yaryama musi nkarara hejuru uwo mwana irashobora kumara indwi atagiye mu ishure atariye atagiye koga avuyeyo yava yari dayimoni nyene kwija amategeko isura yahindutse ari kujya kwa dayimoni ico gihe rero mbona igikoko ciburuka kiva musi y'igitanda
turagwana ca gikoko kiraruha nanje ndaruha mugabo mu nyuma kiraneshwa gikorokera musi y'igitanda wa mwana bukeye nsambona aravyutse amazindu atatunda mw'ishuri atarya atabuze ingene yoga atanumubonye mu maso ndamubona yamaze gatatu umenga ni dayimoni iraho aho ntitwakubitana ntiyanashaka no kumbona wamenga yonja mugabo Imana irahari ikindi gihe rero nca mbona umurongo w'abantu batonze bambaye amakanzu yera ubwo bari abadayimoni bariko batonda bava muri toilette binjiye bashika mu gitanda barangwa ko barangumya ndavuga mw'izina rya Yesu turavungurana bavamwo abantu bararuha naje ndaruha ubwo kubw'imbabazi z'Imana abantu barandeka dusigarana n'abantu batatu baca bagenda guhagarara mu wundi muryango waja mu wundi buraro bavuga ngo ni uburaro bw'abafina bashika barahagarara dusigarana n'abandi turagwana mw'izina rya Yesu baca barabahamagara ngo none ngo ntimwoza tukagenda mukareka iyo mbohe y'Imana baca baragira iki baca barabakwirikira baragenda n'abadayimoni baratuza baraza guturiwe ngo nimureke iyo mbohe y'Imana ngo nimuze tugende hanyuma baragenda babashikiriye cyane ngo cana amatara ngaho naho murakoma abasha mwebwe rindira naho narimbonye jenyene naho murahwera baca bacana amatara muri mugo rundi ruhande muri ico kindi cumba kuko hari ukuntu biteye baca bavuga ngo nimucana amatara bica bigenda baca mbona baravyutse baracanye amatara bwa bundi gatwe ko turwanya n'abadayimoni pe uko nyene hanyuma rero camba ngaho nyene ubundi munsi baca barampamagara bati batangwa kunyikundwa kazako mugabo sinamenya objectif bari bafise intumbero bari bafise kuko abandi bana barabajana bakabaha ibiboreza ico gihe hari inzoga bita ngo nisimba waragi bakwasugira mw'ifanta abana bagataha bayivembe kandi bari abantu baririmba bari abantu basenga bafise ingabire zigezweho mugabo mukanya isase zari zazimye cyo baca batangura urumva ngo uje gusereva abandi bana sinamenye cyabaye kumbe bazanye ibiyeri mu buriro dusereva n'amafana jewe umuntu ariko arabikora nca ndamubwira ntumbirize jewe aha ayi n'ukuri mbabarira ibisinkorako kuvuze ngo iki yarantutse arasubira arantuka wantuka wareka sinkorako biramenyekana abanyeshuri bose bagandagaje ngaho bati niwe wa mukobwa arasaze agize sinkorako arabisa kwemanga ego sinkorako ushaka unyirukane ushaka ureke muhira barambwiye barampaye gasopo subiye kuyoberwa ko atahandi hantu ncamenye iyo ntaha mugabo Imana irahari mugabo ibyo sinkorako cyamboneka nk'umuntu mubi w'intagondwa kandi naca kindi cyo gusengera wa mwana naco kiza ari ikintu gikomeye cyane cyo kumenga ndi intagondwa kuko barambuza ko senga nkabandanya ndabikora kuko nticyakunda mu nyuma rero maze kugera aho hantu Imana ntiburi kubigenza ndibuka mayikiza n'igice cya gatatu uwo mwana kandi acarafatwa mwijoro harya tuzimije amatara afatwa bukumbi bya bisigo birongera biramufata hari ukuntu banyita ngo ndi mama mukuru amazina nkayo nyene ibyo kunyiruka ko birahera abantu indurira amazina barambwira ngo ndi mama mukuru hari n'igihe bagira apere mu bura bakavuga ati nukuri uwo numureke no kugera bihevye ubu ntakijya numureka abandi bose bakabahana bakabe kubera iyo Mana asanga je nta gihano bampaye byo navyo ndabishimira Imana kubera n'Imana ihagarariye agakiza kanje agakiza Imana ari yampaye hanyuma rero ndabaho baca baraza baravuga ngo ntunge gato barambarira ngo ubu rero umwana yagwaye uje kumusengera umva barire cyane ndavuga nti umviriza rero ubu muri ko muravuga ko nja gusengera umwana
ryari bahatse kumparangwa defini aho ni mu mutima kuko hari mwijoro bahatse kumparangwa defini ubu umugoma nje kumusengera ntuhose irahambwa gusa nti baca banjana mu gasho nta nibindi ndumurya mbere baraza abanyeshuri barampamagara ndahora rya kabiri baraza ndahora rya gatatu numva bakwega amaguru muje gusengera wa mwana numvundi mwana aryamye ruguru mu gafuruka bona ngo aho mama mukuru ngo ariko arakora ikingango ntiyaza gusengera uwo mwana ndabaho baye ngaho rero numva ijambo rimbwira ijwi mu mutima ngo ukabona urya mwana arapfuye amaraso yiwe nzoyaguharurako amaraso yiwe nzoyamparurako sinokubwira ingene navyutse ca ndagenda sanga abanyeshuri benshi bakungereye hoshikire ngo mubise yaje undi ngo mubise yaje undi ngo mubise yaje barampa akayira nyene ndarengana sanga umwana amaso yarenganye basize ku imisaraba bashize ko amashapure basize ku amabibiri yiki mugabo amaso umwana amaso yarenze imenyo yarenganye niko hima ntagihema nabwiye Imana ntimana urabona ibibaye ryari bankuye amanota 10 uwo mwana ukabona utamukijije baca banjana mu gasho nta nibindi ndafukama ndasenga Imana nyuma y'iminota 5 umwana yarahembutse ndagishimira Imana abankaderetse bari ngaho abanyeshuri bose bari ngaho bacambwe batimbiriza rero aha ayi umwana ni umurarana nagomba mbwira bariko baranyumviriza nukuri iyo dusenga dusaba inkomezi kandi dusabe ubushobozi kabisa yarafise ibisigo bikomeye uwo munsi byaradutwara mu mugina nkabona twese ko tugiyemo ahantu mu mwobo mu kuzimu nkabona nyene bidushoreye ariko kubw'imbabazi z'Imana nkabona turongeye turavaye iryo joro ryose naraye ndasenga ijoro ryose riraca umwana avyuka mu maso yavyimvye n'ingohe zitakiboneka umutwe wavyimvye aho 12 raporo yari isikiriye babandi bati wa mukobwa wo yasaze ivyo yaragira sivyo ati nakaga ntimwobona urumva mugabo imbabazi z'Imana ziracahari baca batuma ko wa mwana baravye umwana ukuntu ameze ukuntu ari baravuga ati ahubwo n'Imana yamukoresheje ndaciye subira kuba umwana mu bandi banyeshuri ivyo urwanko birahera hanyuma banyita umwana mwiza ico ndagishimira Imana ko Imana aho naho yahabaye hanyuma rero ndabaho nagize igitero c'imisi 3 c'ibisigo by'uwo mwana nkumva nyene ko bize kunyataka nkaje ahantu ho gukemeya nkakemeya umunsi wa mbere umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu zake kundeka ku munsi wa kane mpamvu mvuga nti iyo umuntu asenga hanze yisengere kandi asaba ubushobozi bwo guhangana kuko ujya umuntu asengeye ibisho biri muri we yashobora kuza bikamwataka mu gihe rero atahagaze neza bishobora no kumutwara cyo ndagishimira Imana bikata ku muntu ko abyirukanye mu nzu yawe ego cyo naco nagize nte narakibonye ico ndagishimira Imana ko Imana yahantabaye kandi rero n'abaprofeseri tukongera tukavugana neza n'abankadereye tukongera tukavugana neza iciye muri izo nzira Imana irubahisha bayo ego ivyo narabibonye nanje ikindi gitangaza Imana yankoreye ubundi nyene arantegera ambwira ati none wowe kwera ukumeze uku umviriza je meze uku nuku wewe bandanye inzira nanje mbanye indanye yiwanje kuko ari n'umuprofeseri ibisigaye nimba zishika zose tuzohurira kuko yari umufurera tuzohurira cyambye ati bandanya mugabo uri kurabandanya uransengera ntego nzogusengera mutama ntangorane cambaho muri ubwo buryo nyene nyene Imana ishishikara kubana nanje namaze imyaka 5 amasengesho yanje yabaye muri toilette nta handi hantu yabera nta handi Imana itishurira kuko ugiye ngo ugiye n'ahantu habona baca gutoza amaboko bati cyaha ivyo uri kuragira nibiki ivyo ntibinabaho n'igihe twari ko turasengera muri sare nigiye mbona we koradodora ngo numa ivyo bintu uri kuragira sivyo mugabo sinahoza ko kanya gusa naragabanije ijwi hanyuma mpimbaza Imana yanje yo mwijuru hama bigenda neza ego ndashima Imana rero yabanye nanje aho hantu ndibuka mvuyeyo ndiko ndaca ku masonga maze imyaka 3 ngiye gusubira kuraba y'umwana nahuye na directeur niwo mufure yanyira akunda kunyirukako ndabaramutsa barantwengera nyene turamukanya umufure acabwira uwo mupadiri kuko ari padiri avuga ati uwo muntu uramwibuka
atego ato sinomwibagira nikimenya amenya ubu n'umukozi w'Imana ico ndagishimira Imana heze imyaka 3 naragiye mugabo aracavyibuka ico ndagishimira Imana cyane kindi giharambye ati wewe ugiye gutora diplome ego ntuze ya nyuma birete ya nyuma yo guheza amashure ndayitoye twace tunahura acarayinyaka ngo ndabe ntetora ntege Imana yacu diregiteri ntitetereza kandi nagimenye nyene namenye kuko ninatanye esheki imwe ntuze na diplome ya fruit ya fruit avec 60 purusa ngo ntibyagenze neza nuko abakozi b'Imana ntitugirira diregiteri ntangwana ngo sabo ngo Imana ibafashe tuko dutegura ikizetera yacaraza ngo hari ubuvugana kare ngo ubona aho ugiye kuba pasitori cyane nyene nerego mugabo wa pasitori ni upasitori sukuvuga ngo nibwo buzoshika mwijuru azoshika mwijuru umutima wejeje ubwo nyene cyane ubwira uko nyene umutima utunganye ni nawe diregite uwo kwitunganya neza ugatunganya byose ntakizobuza kuzoja mwijuru ngo mbisa ndakubise ntego genda Imana ishimwe ndashima Imana rero ko yabanye nanje muri iyo lise n'ukuri ntivyari byoroshe Imana yarabanye nanje ndiko ndategura ikizeta ndasavye Imana ibintu bibiri bamaze kuzana impapuro za ikizeta je n'ukuri nabonye ko ataco shoboye kuko hari yikure yasiri twakorera kwijana umuprofesere yasinzi ngene vyari byamugendeye yagumye twigisha programme bahevye nabo baca babaza ku programme shasha ndabona ntaha cyo naciye nkora ndasoma kesho ya mbere ya kabiri ndabona nyene nuko nturamwe bike mugabo amanota yo kuja muri kaminuza ndabona yuko nashobora kuyaronka cyo naciye nkora naciye nubika urupapuro shira ku ikaramu cyo ndasenga Imana warakoze kubana nanje muri iyi lise warakoze no kugusozeranaho ko wabanye nanje ibyambaye ko byose warakoze ndayishimira ntureo Mana ndagusabye ibintu bibiri ndagusabye akazi hejeye kumpa akazi uzoca umufasha ari we mugabo cyo ndazingurwa ndakora nibuka ko nawe 48 mbico ge basaba 50 sanga sinashikiriye kuja muri kaminuza mugabo Imana senga yarabonye igikwiye nikibereye ku bugingo bwanje namaze imisi Bujumbura nyene ngwaje muramuka zanje kuko bari bamwopeye ngiye kuduga sanga iyo ndwi naduzemwo niyo ndu yo kudepoza abari bavyumvise nabo baca barihorera ntibambwira ikintu na kimwe baca bambwira barahejeje badepoje bahejeje vendredi dimanche ngiye kwishenga ati uzi n'inkuru ati ndwi iheze batanguye kuwa mbere badepoza ati sinzi kwa kidepoza ati nabo barabahejeje kweka imutambare ngo nitwakubonye sawa aho nyene nacenja guhitana urupapuro rwa dese canda komboza ikete n'ikaramu hanyuma ndaca kudepoza mugabo ushitseyo sanga itangazo ngo haje kudepoza vendredi ariko Mana none ibintu ndabigirana ndasenga Imana uwikibereye nico bona gikwiye gukorwa nta bindi je nta kindi mbona tuca turagumaho kuva isaha imwe saa 2 saa 3 saa 4 saa 5 tutaradepoza zamona depe yarasohotse tangwa kudutuka ngo mwabigugumwa ngo ntimwingombi mwize hehe ngo rigya sitangazo ngo kubera iki ngo musome itangazo mukaguma mwicaye ngaha natwe turahora abo twari kumwe ati ahubwo we sinzi kukomera kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu nta muntu yigeze deposit ikete ryanditswe n'iminwe wa mukobwa we ntiwumva genda ucishe mu mashine nanje ntumviriza nimba arakazi kiwanje bararyakira ukunyene candabaho ndabwira Imana aha kwirinzi gukura mu biro ukaza kudutuka aho urabitora aho ni ku mutima zamuna ngo pakuzana ngo murabona ngo pakuzana hanyuma rero acara bitora ntangura kugira amagorwa abantu bose twari kumwe twari twaracerewe bari bafite impapuro zitafye je nanje mfise ugwikaramu bimwe nandika bimwe bicurama ibindi biduga ndavuga none ndarudepoza guteka Mana bigenda gute je naciye inkora twari dutonze umurongo nacenjamo umurongo hagati wa mbere adepoza kuko hari umuntu badepoza imbere y'umuntu ariko abitora aradepoza nanje ntandasoboka no kwanditse n'ikaramu ncanugamwe ncandiruka agomba runobe rero ngo arumpa arugize bica biramucanga ubundi abarashizeko cararikerana bitwara uko nyene haheze imisi
numva mwankaderero umwe aheruka kwitaba Imana yakunda gutanga n'ibiganiro kw'iradiyo y'Uburundi yitwa Vital Sinzobatohana ndamubona yari yankaderere wacu w'iyo groupe ico gihe kuko nawe kweri n'ukuri yari umukozi w'Imana mwiza acara telefona ndi ruguru ati umva tugomba kuja mu Ngagara sinshaka wewe kugusika ati utegezwa guherekeza groupe uko vyogenda kose numviriza Mutama nuko ije nta tike mfise atoya wowe uraba ingene ubigenza nzokurihira ntisawa je nkafata itike arico kimanukanye conyene ndaca kw'ishure guhitana groupe turagenda ndabaherekeza no mu Ngagara turasenga turaririmba turahimbaza Imana bigenda neza umukozi w'Imana ahaguruka aravuga arasigura nyene nukuri hagera igihe cyo guhamagara avuga ati umuntu afise ico asaba Imana ahaguruka ati tumusengere baragenda naje mbamwe mu bagiye ngira Imana mana je ndagusavye akazi nta kindi kintu ndagusavye jewe ndagusavye akazi baraheza gusenga turasubira mu kibanza twe kumwe n'umushefu wa groupe nawe nyene twagiriye rimwe muri iyo promotion nyene turiko turataha rero ambaza ati none wewe wadepoje none wacavuga ivyo kudepoza ntajyaga nta kazi watahanye utacakiwe vyakugoye nije harya akazi natashe ndagatahanye naho nyene ubu numva afise akazi urasamarana ntajya wagiye gusamara kwizera kurema ntiwagiye gusamara ntumviriza jaha numva nahawe akazi kuwa mbere nirwa ibujumbura kuwa kabiri nza numva telefone ngo burya rengo dugutora ikete yewe gaye bya bindi nyene vyabaye byo hari nko mu masaha 5 bati mu bana 500 badepoje kuko ibintu byo kuronka akazi zari bitangwe kugorana tumwana 171 bagira ubuntu bwo kubamwe dugutora ikete ndaduga ndatora ikete shima Imana yo mwijuru kuko abo twahereje rimwe harabagiye kuronka akazi ubu nyene shima Imana yo mwijuru ko yabanye nanje naho nyene maze kuronka akazi rero Imana ikibiroranya kuko ninje nari nayisavye ndi imbere ya Ikizeta n'urugo kiraguha yego n'urugo kirahamwe mu mugabo mwiza muramuzi namwe umugabo n'ukuri yagiye mu kibanza ca papa aja mu kibanza ca mama byose Satana vyuripfuwe muruka ku rubanza rwa mariage byabaye Satani yarapfushe birenze maze kugira mariage kuko yaje kundesha amazi umwaka ku kazi kandi abandesha batari babuze bari bahari hari abari bahejeje za IPEA hari abari abasomali hari abari muri twaziyeme candidature université mugabo agiserutse mutima wanje tubwira no ryasiwe uko nyene kandi nanje sinabirengako barongurwa na mpwemwirane wana b'Imana cyane gose agiseruka honyene navuga kuko ndibuka n'ukuri Imana impangaze hanaho natanga amanimero atariyo bakandondera bakambura kugira ngo ndabikure hanyuma rero mba muri ubwo buryo mbaho acaza rero kundondera ari umushomeri atakazagira amaze umwaka ku kazi ndavuga mana ibintu nemanugize nibiki iki kintu mu muryango nzogisigura gute jewe ndi ku kazi nawe ni umushomeri nta nikiraka afise bizogenda gute mu muryango uzobisigura gute numvijwe nimbwira ngo akazi si kibazo nije ntanga akazi imezi 5 twamaranye yaramaze kuronka akazi kandi hafi je ndabishimira Imana mu muryango wakambaza none uwo muntu uri kuratubwira afise akazi none akazi si kibazo none Imana sitanga akazi kwabwira uko nyene kugira ijambo ryavuze uko nyene yego biragenda neza turakora urubanza biragenda neza Satana agira ipfuye mu rugo nabayemo nakomeye mwindwi imwe ya mbere ngwigira kabiri ntangura kubagoye rero akwije amategeko tuba mu nzira imwe ibitero n'agatero n'udutero ibintu ntovuga ansohotse mu ijoro nko hanze kaza numva ikiyabwa giciye ku mugongo giciye mu maguru kirirutse ntanakibonye harya umuntu akingura umwango mu ijoro ibikoko ngira by'isi yose inkoko natonze inkoko zikaza ravuga muri iyo nzu aho yabari ku kazi yakorera muri rayo ico gihe nkambwira Mutama nukuri ahantu tuhaba ahantu haragwaye ubwo nubwo nta nukurisa ubwoba je numva ahantu si heza imeze ukuntu ngo yaye ngo rema n'ubwoba ntekaye kandi aje byose wamenga nta nicigeze
cwe ibyo ni byagomba kumukura mu kazi. cwe urumva nkabaho imbanyi ya mbere iravamwo igitangaza cyabaye umwana araza ingirano bijya kurikira ingano nta na kimwe ngiye muri ecography bati igitereko cyawe n'ukuri ni ciza gisa neza sema imbanyi igira kabiri umwana yarakiri mu nda kuko iyo yari imaze nk'ukwezi ariko wa mbere uvuze ko imbanyi yavuyemo imbanyi yaravuyemwo mugabo havayo irya ntuzi iyo bitambiriyo umugabo biba bisigikiye umwana nk'ingirano niki nta kimwe umuntu yabonye kandi ntavyo kuvuga ngo byaracu umuntu eka haza amatonya nyene nka senyema zisanzwe amakavamwe agakoroka ibindi bigaherera iyo ntwara imbanyi ya kabiri mfise umugongo ntashobora kuryama ntashobora kwicara ntashobora kugenda ndyamye iminota 30 iri minota 30 naba nicaye iyindi minota 30 naba ndiko ndagenda ahubwo ni mwijoro kuko nari mfite igisebe umugongo kidasanzwe mu nyuma casaba imbanyi igira kabiri nyene bigenda uko nyene ho byabereye no kwa muganga ntanguye kubona senyema naciye nutanja kwa muganga amuganga arambwira bati wowe rero kumeze ukuntu ushobora kuja muri toilette iba byose naha mwibase babonye placenta iri mu mwana aho umwana yararyamye umwana baramuhebura ati ibintu ntibibaho ntitubyumva none umwana kutubona aho yararyamye igitereko kikaba kigaragara bimeze gute aho barandekura ndataha ntashe aho nkiri mu bitaro cafatwa n'ibintu bigafata ukuguru kumwe n'ukuboko kumwe bikakucungagiza Imana ituma umukozi w'Imana ntazi iminsi yose 12 rafise gahunda yo kuza mu cumba njyamyemwo agasenga kabohesha hama bya bintu bigahera munyuma ndakira ndataha kindi gihe tugiye gusengera ahantu umukozi w'Imana Imana iramukoresha bimwe bitwa ngo kuvugishwa cyavuga ati arabashitse baje ngaho nibegere ngaho nico ndababwiye hari icyo Imana igiye gukora isaha igeze aho itariki 15 z'ukwezi kwindwi muri 2015 aravuga ati isa mugome mwandike ni itariki izogera hanye nigeze mufise umwana tuti ame tuza gusenga handi nyene ho hari ruguru mu rushubi baravuga bati twagiye gusenga nyene kuko twari dusanzwe dufise babagenzi nyene basenga turasenga muga Imana yababwiye ati abantu ntibatahe haco ngiye kubabwira twari dufise gahunda yo gusubira muhira ko twaci duhabwa itegeko ryo kurara Imana yacu tubwira ibyacu ku rutonde mwe niyo byaciye niyo byazananye n'ingene satani yagize ipfuhe te mugabo humura ngiye kubicagagura byose kandi byose zihesha icubahiro ico gihe rero ndasama imbanyi umwana wa mbere acavuga itariki 2 zo kwa gatandatu itariki 15 z'ukwindwi zageze umwana afise ukwezi n'inusu Imana rero twizigiye ntibesha shima Imana rero ko aho hantu yahabaye ndagomba ndangirize kuri intahe ya nyuma cyo wanje ni birebire iby'Imana yankoreye nuko isino bidonda anace ku masonga sino bivuga ngo ndabiheze umwana wa mbere yavutse uwa kabiri avuka wa gatatu aravuka ugira kane ndikumvuga abariho nagiye mu kwezi kwa kabiri tariki 16 nahise imbanyi y'amezi 2 hafi n'inusu ico gihe rero nja kwitegura kugira ngo nje kwishengero mugabo numva shatse kuja kuri toilette ndagenda kuri toilette ibyo nagiye mbona umwana kuri toilette Imana rero nyakuntunga umugabo wanje n'umuntu akunda ibintu byo kwishengero uwo musi ramufata kuko 12 yabagize depart kuza ngaha kwishengero mugabo umunsi ramufata aja mu bintu by'impapuro nyene byo kwica inzehe iki akosora yumvise nkomeye nduru mitwate nyabuna ngo ntabare ibibaye ntavyo nzi aje asanga umurindi w'amaraso kujya kwirobine hamwe umugabo urica afata aburica reka agenda agaruka aho nanje
nicaye mu bitenga by'amaraso nk'umuntu yicaye mu ibase y'amazi ngira n'uyu mwana yagumyeyo ibiryo bishigikira umwana byose byagumyeyo ahubwo haciye haza amaraso mu mubiri yaciye abomoka ubwenge buratakara ntangura kutabona amaraso yari yaheze ntangura kumva indege ibintu bihinda nk'indege mu mutwe kwa muganga aho tuba ni nk'iminota 2 kugira ushikeyo mugabo nari nabaye ikiziga neza begeraniriza mu ntebe nka kurya begeranye igunira naterewe n'abagabo 3 kugira banshikaneyo haca haza umusoda sinzi ngene Imana yamukoresheje yiruka ku rugo rw'umubanyi rw'umusoda ati ni muntabare haca haza umusirikare acaza ariruka n'umugore wiwe bati ntabyo gutinya ahubwo nimuze basanga nicaye mu kidengeri cy'amaraso sinkibona ndabumva umenga bavugira kure yanje baraza baranterura ati oya we ntimuzi bya gisirikare cafata nterura muri nyantebe umwe afata inyuma uwundi imbere baratwabageze nkahajya ngo turarushe bahamagara uwundi wo mwibarabara nonyene banakushikana hehe kwa muganga kuko nako nditegura kuja muri dushe bateruye uko nyene mu nyuma rero abaganga bati nukuri ibintu biri muri we nta nibyo twoshobora bati kandi mutama twe tumaze kubona abantu benshi batuca imbere iyo ni ntayashobora kunshinga kuko je ntavyo numva ati sezera urubu yamaze kugenda nta nibindi jewe rero nkiryamye ngaho ndiko ndarabuka nabona ibintu by'ivyijiji mugabo hacaza akantu k'agatiro gaciye imbere yanje umenga nakagohe nyene kurya umuntu akubita urugohe bene data ndababwira burya umuntu avuga ngo uvuye mu mubiri biba bihetse je nabifashe yuko ni guhindura ubuzima umuntu apfuye abahinduye ubuzima jako kanye muri uwo musegonda nabonye ndahantu mu kiyaya hirya no hino hari imisozi myiza ishashe itotahaye hirya no hino haragacerere atagwamo atanduru hatuje byo gusubira kwimvira abana ntibyarimwe byo gusubira kwimvira umugabo ntibyarimwe byo gusubira kwimvira ibyo kwisi nta byarimwe wamenga mpinduye ubuzima bwo kugirane bwo kubaho mugabo imbere yanje hariho umugazo muremure kandi ushika kure harimwe umwijima muri uwo mugazo hakurya y'uwo mugazo kandi wari umugazo nyene umuntu yotambuka akarengana nigacari kinogo kirekire umuntu ngo yorinda kurondera ikirawo niki wari umugazo muto mugabo wimbitse kurya umuntu akorokeyeyo atovayo ndabona imbere yanje mugabo ndavye hirya nkabona imisozi myiza hino imisozi myiza mugabo imbere y'uwo mugazo hari ikiyaga gishashe nyene naco nyene gitotahaye ciza mugabo nko ku metero nkeya nk'imetero 2 hari igihome kirekire ceraderere giriko amatara atonze ku murongo amatara ntangura kwijijanya imitima none kijya gihome kibamwo bande kijya gihome kiri mwiki ahantu nta muyaga uvuga ahantu nta nyoni zihari nta n'ibiti bihari bona ari ahantu hashashe hasa neza reka nje kuraba ibya kijya gihome nabyo ntwaye kuguru kumaze kurengana umugazo ngo ntambuke nje kuraba kuri ico gisika ngo nje kuraba ibyacu candikangura sanga abaganga bose bameze umugabo byari byahetse iyo nkashikano ayo maguru yose nkatambuka nkarengana uwo mugazo byari bihetse candagaruka nsanga bose bari bifashe ku byo kunyambika byahagaze babonye ntanguye gukubita urugohe bacongera baranyambika baranyarutsa tarasubere yihuta no kitari militaire dogitera atahubwo mwebwe ntimukomeye bashaka kuzana umuntu yapfuye umuje ngo ndamugire ecographe ngo nta nivyo mbona ngo numutere umujane hariya ayi kintu cose ku gitanda bajana ku kindi baraterura kuko wese nari natimvye nta hamwe bashobora gutora umutsi kiretse ku rutugu honyene ntibashobora gutora umutsi nonyene amaraso bavomye inyuma y'iminota 2 yabaye urukwi ndabaho mu masaha 9 n'umutima utangura kwigwanira kumva ibintu bishushe byiruka mu maguru bivayo mu nyuma rero barantera amaraso ndagarukana gahengwe ndara mu bitaro ndataha burya ntashe nguma ndemvye maze ndwi 2 muhira nsubira kwa muganga mu dogiteri umugenikologe arambwira ati ibintu mbonye ahubwo nakabera bahinga nta nivyo noshobora kuvuga ati ikintu wewe ukwiye ica cesarienne cyonyene
dogite jewe umbage ata mwana afise ati none ko ari byo mbonye ngirene ati mugabo reka ndaguhe dogitere Gikoro abanze arabe aho muzocuza ngirente tukopere nta kundi acara ati kandi ntazohera imisi 5 utaje je ntandagenda urwo rupapuro ndarutahana no kwa Gikoro rero ivyo yabonye sivyo we aca nabicapa n'ingene bimeze ati kandi isoko yabyo hari ingirano y'umwana ingirano yamaze y'ukwezi n'imisi 3 gitangaza c'Imana sinigeze mvyiminda nta n'ikintu na kimwe nagumye uko narindi kandi abantu bahinga bavuga bati ingirano isigaye mu naho ko bari gatoya umuntu n'impaka tayari. Imana yacu ni nziza. Imana yacu rero irakomeye. Ico gihe camfatwa n'ubushuhe nkabiri ndugumba ahitembeye nkaca myoko. Nkamyoka nkujya muntu yagize ubushe umubiri ujamwe uratonoka uragira iki biba birebire. Bimaze kuba birebire rero ndibuka abantu bari muri maternité ndi umuntu kweri asa n'uwarangije. Kwishengero bakoranye mukuru w'inama nawe nyene yaje yavuga ati aha tutwaye ikiziga nta nibindi birakwiye banjanye muri maternité. Cyari ico gihe maze kubona na Dr Gikoro. Ego urumva iyo ari turigira kabiri subiyeyo mu nyuma rero ngiye baca ibinini ampaye ibinini wo mu dogiteri wa mbere ambwiye kuza kubonana na Gikoro. Burya rero ivyo binini rero bica biba urudubi ndabifashe nkaca nsenya gose amaraso agaca kama. Niho rero hahorewe naca nja kwa muganga naho nyene baca bantura malaria bantera amaserumu. Muganga umwe rero aho nari nkiri kuri centre de santé aravuga ati wewe ntugaragara uri mu ibitero turiwe muri ibitero wondi ko ndakuraba ati koko wewe ndiko ndakuraba n'ingene wahora umeze nkabona umeze umenga uri umukecuru w'imyaka 75 wewe uri mu ibitero ati waraguhaye imitego yizana ati yifate nkwereke. Inyuma y'iminota 15 narabomotse hamwe amaraso yose akamba ati sinababariye. Acamagara undi mukozi w'Imana kunsengera mu pastori kandi uwo muntu nyeretse ukuntu yasenga cyane Imana ishatse guca inzira irazica. Taraza arasenga ahurana n'undi mu mama nyene barasenga numva ariko arabazanya ko none wewe nguri kurasenga wonyike. Umupastori aravuga ati umuntu ntabwo ari bisiga gwaye mugabo hari abantu batatu bamuguriye inama ntibashaka kwabaho ati mugabo uhumura byose ndagiye kubizitura. Imana imbwiye yuko igiye kubizitura nahumure. Baca banjana kwa muganga. Nshitse kwa muganga ubwenge burazimira ndiko ndagenda mu nzira kuko umutima waratera ukamenga ugeze mu mutwe hamwe impemu zose zihera wari wavuye mu kibanza. Yari make cyane. Munyuma rero ngiye nshitse kwa muganga nikangweje ndimwe serumu zibira amaboko yose ari intoboro biteye ubwoba. Munyuma nzanira muri maternité ngo bandabire ingene bimeze cangira ubushuhu umuriro ndashuha. Abaganga bari mu bikorwa byinshi muganga asa n'ugiye gutabara undi nawe sinzi ngene numvise umuntu agarutse ndamubwira nti zana kanuje numva ashushe kuko numva umenga ndiko ndagenda zana kantu nifuke ko bihajije gukoresha ibyuma avuga ati n'ukuri ibintu turarushe n'amaboko ibintu ntabyo nivyo dushowe ibindi tuzosubira hanyuma rero azanye kajya kantu gatera umuko ku mpima asanga ngeze ku bushuhe 41 n'ibice bitandatu. Ati aho ugeze 42 byaba bikwiye tuze ubusa n'ibice 4. Aca ntera ushinge aca ntwara mu ntuze muri chambre kuryama. Abantu sanze yo bose bari kubatera inkuru bose baca baruma buke no bambwira ibyabaterega bo bakuzanye wapfuye. Ati kuko isura wari ufise yari umuntu yapfuye byaheze ati twari tuzi kutaharara tugoba n'ibindi. Imana icokoresha umukozi w'Imana umusodara umomoniye niwe yaransengera iryo joro ryose muri hôpital militaire yitwa Kasiyano rindi nti Kabura yitwa Kabura Kasiyano umusoda muremure ukuntu umunyamakamba afitaniye umenga ni mubyara wa ntuzeye wa umupasitori yigeze kuba umusoda nyene umunyamakamba yita Mukizwa. Umubyara wa Mukizwa. Ego umubyara wa Mukizwa. Hanyuma rero aransengera iryo joro hama bukera agenda ku kazi cambaho barantera amaserumu
isashe banteye 3 z'ijoro yagiye guhera izindi 3 z'umurango kubera ko imitsi yari yadadanye baca banteye amashashe 4 mu nyuma arantwara kwa gikora ati n'ubundi ntaco mwakoze ya placenta yangiranira cari yongiriya batero nta kindi gisigaye mwebwe mumujane muri bloke mumugira aspiration baca banjana muri bloke baranyasupira kurya nyene babigenza bakoresheje amamashine n'ibindi hama barindira ko mpembutse ndabashwanira nti mwebwe nta kintu mwankoreye kweri numva ntaco mwakoze batega umuganga yaje kandi yabiheje noya bati nta kundi baca bansubiza muri chambre hama rero umudokiteri aje kugira controle arambwira ati rero kwa kuri aspiration wowe nta n'ingorane n'imwe harya byose byaheze itegura utahe ndashima Imana yo mwijuru ko ari Imana ndiko nditegura ntaha nabonye umuntu afise bibiliya ntawe narinzi sinzi ko ari umumama sinzi ko ari umukobwa akwembetse ikwembe bidasa afise bible mu kwaha acaraza na rimwe yatajigira kabiri araza arashikira acarambwira ngo nawe muvyeyi ngo ivyabaye ntaco bitwaye ngo ariko humura ngo arico Imana igiye gukora ngo ugiye kukibonesha amaso yawe arambwira amajambo menshi yo kumpumuriza aho hari mu buryo bw'iyerekwa canke yaraje nyene tuvugana mu maso mu yandi nabo twari kumwe muri chambre baramubonye nawe nyene yarabaremesheje yababwira nyene ko bashima Imana kuko barusa abana yanje ntingira ngo wowe avange noje ko nafise umwana byagenze gute hamigiye cibanje kiragera arambwira ati humura hari ico Imana igiye gukora kandi uzokibonesha amaso yawe humura hari ico Imana igiye gukora ugiye kukibonesha amaso yawe ntisawa ku mutima nahubwo yaje umuntu yarushe urahagiye usanga nyene bica bigohorana nabone bandi bo mwibarabara ntibabuze ico bakora nibuze uko nyene mu mutima ntisaba murakoze cari sokera arigiye nanje mbandanya ntekera hama ndataha muhira hari ku munsi wa 4 kwa gatanu nirwa ngaho kwa gatandatu saa 9:30 ndyamye canumva wese umenga ndugurutse ngira umugabo ntujya rero ndasubiye gusenya yahatse gukoroka kuko yari yagwaye imenga n'ibintu byihahamuka sinzi nukuri kandi Imana yarakoze ko yaraduhuje uko nyene kuko yabane nubakanye n'undi mugabo nyene atantahura atatahura ibintu nk'ivyo je sinari kubaka bari kuca banyirukana hanyuma rero caniruka nja muri toilette kugira ngira nagiye mbona ivayo Imana irabikora yo nyene irayikurayo abadokiteri bananiwe abaganga bananiwe imashine zananiwe ndi muhira yo nyene irayikurayo hanyuma rero ndidegenza bukenja kwa muganga bati igitero kameze neza nshima Imana rero ko yagize nte yanyongeye imisi yo kubaho ubundi bwobwo sinzi ababizi ngaha kwishengero barabizi nukuri hanigihe bambona bakagira ati ya nigitangaza ntashe ababanyi bambwe bahora bampamaga ngo nitwambuye kure kubera ko ibyo babonye byari ibintu bigize nte bitoroshe rero nshima Imana yo mwijuru ko yabanye nanje muri ubwo buryo muri ibi nabiriya mu bwayi bwanje yabanye nanje no mugakiza naho yabanye nanje byo ndabishimira Imana nibahezagire urakoze cyane urakoze ku ntahe nziza ushikirije abakumviza muvyeyi yego hanyuma Imana ishimwe mbega none ufashisha iki abo bihebuye abo bafashisha iki wabwira iki mu gihe rero baba basenga Imana cane bizera Imana iracari yayindi irakora n'ubiracakora naje izobikora ntihinduka barushirize kwihangana kandi no kuyihanga amaso Imana nta kindi ishaka kimwe ishaka kugira umutima uhamye nk'uw'intare canke nk'uw'intambwe ukayihanga amaso atakindi kintu uri kurakebaguzwamwo ngo reka mpanga amaso biriya na biriya oya ijambo ry'Imana riratubwira ngo tuyihanga amaso izesha icubahiro cyo nubwira abo bantu mu kubaremesha burya umwe yavuze ngo tugendere ku mugongo w'ibigeragezo ngo tuvuge tuti Imana ni seriye uwagomba kwica Morodekayi niyo yamutambagije umugwa rero duhanga amaso ibibazo ariko duhanga amaso Imana ishoboye byose Imana ibona hose nubwo tutaraca mu bibazo Imana yo bibizi kandi kizodutabarana bikizi bona yuko nobabwira yuko bagirane barema bagahanga amaso Imana yo mwijuru hama bakizera urakoze cyane
hanyuma imana ni igitangaza, imana ikora Cane ibitangaza gose. kandi igitangaza ubwayo. Ego. Yego, hanyuma naje numvise afashwe n'iyo ntahe, twaba tubonana gutyo ariko intahe yabuze n'ibyayumva, none imana yarakoze Amen, gukora ibyo yari amen. ikwiye gukora. Ego. Hanyuma bakunzi b'urubuga bwa Yesu TV, mwakoze gutega amatwi uyu muvyeyi ingene imana yamugiriye neza. Twagomba tubasabe mwibuke gushirako sabone, partage hamwe na commentaire, bishobotse mukwiragize iyi ntahe mu bandi kugira ngo bayumve ibafashe. Murakoze cyane, murakoze, imana ikomeze kubahezagira.